turifuza ko igihugu cyacu, turifuza ko intara zacu, turifuza ko mu makomine yacu canke amazone yacu n'imitumba iboneka ko ari igihugu giteye imbere. Kugira ngo iboneke ari igihugu giteye imbere, nuko ku nguvu za twebwe abarundikazi, ugwaruka, imisore n'inkumi, twese dutegerezwa kwitanga tutiziganya, tugakora cane, tugakoresha inguvu nyinshi cane, ni kugira ngo tubone Uburundi bwacu busa neza, tubone Uburundi bwacu buteye imbere. Rero dutegerezwa kuva bimwe mwa vya bindi vyo kurindira za mfashanyo zitagira epfo na ruguru. Uyu munsi rero nje kubereka ikibanza ciza cane, aho ubona ko abarundi bavuye ibuzima bariko baraja ibuntu, no tugasanga tukabona neza ko bene Burundi, bene Ntare aribo bariko barikorera imigambi y'iterambere, ata nguvu, ata mfashanyo, ata kindi na kimwe c'umuntu n'umwe kigiyemwo cotuma ashobora guhungabana. Neza ndavuga ko yaho muri, mushobora kuba muri ngaha mu gihugu cacu ciza c'Uburundi, mugabo muri kure yaha nanje nshobora kuba ndiko ndabonesha amaso yanje, mushobora kuba muri ku mugabane wa Afrika, mushobora kuba uri umuvuka ntara canke umuvuka komine, umuvuka zone, ushobora kuba uri mw'ivyo bihugu vy'abarabu, za United States, iza Arabia Saudite, ushobora kuba uri za Afrika y'Epfo, ushobora kuba uri kw'iyo migabane yose, kw'iyo migabane mu mpande zine z'isi. Ariko mugabo ukaba uvuga ati ndifuza kubona ishusho nziza y'igihugu cacu, y'Uburundi bwifashe 2040, Uburundi buteye imbere 2060. Rero kugira ngo tuyishikeko ni intambwe ku yindi, ntidushobora gutarukira ko wapi namba, dushobora kugenda buke cane, mugabo tugatinda tugashika kwihangira. Umushinze n'umunsi rero nje kubereka, nje kubayaratira ibibanza vyiza cane ibisagara, ahariko haraba ibisagara mu Burundi canke udusagara canke uturigara, mugabo dushobora guhurirako abantu benshi, ko turiko turakogwa ku rwego ruteye ubwoba, turiko turakogwamwo isuku riteye ubwoba, turiko ibibanza cane vyegereye amabarabara, bariko barapava, bariko barahasitera amashurwe. Ejo naho wewe uvuye ngaho mu mahanga canke uwundi munyamahanga adashobora gufata cane aba influencer b'abanyamahanga, bafise ikibazo ko bashitse ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi bashobora kwifotoreza ahantu babona imyanda. Uno munsi twifuza ko bashobora gutanga amashusho hantu babona ibintu vyiza cane, nivyo turiko turabereka kuri kane gatanu kuri. Kandi wibuke kugira followers kuri ino page yacu, ugire subscribe kuri iyi chaîne yacu ya YouTube, ugire like, ugire comment, ugire na partage, kugira ngo n'uwo wese mu gihugu cyawe rishobore kumushikira vyoroshe. Ciao nawe ubutaha tuzoba dusubira.